Yes, imikino rero ya UEFA Champions League yagarutse kuri uyu mugoroba rero mu kajya ku isaha y'2:45 ikipe ya Girona igiye kuba yakira ikipe rero ya abavandimwe kabisa rero ya Feyenoord ku isaha y'2:45 birumvikana muri kandi ku isaha y'2:45 n'ubundi ikipe ya Shakhtar Donetsk igiye kuba yakira ikipe ya Atalanta mu gihe kandi ikipe ya Benfica igiye kuba yakira ikipe ya Atletico de Madrid ku isaha y'3 ni kandi ikipe ya Liverpool igiye kuba yakira ikipe ya Bologna ku isaha y'3 Real Betis yakira ikipe ya Juventus ku isaha y'3 ni kandi ikipe rero ya Brest igiye kuba yakira ikipe ya Real Madrid ku isaha y'3 ikipe ya CEK Sturm Graz kabisa igiye kuba yakira ikipe ya Club Brugge ku isaha y'3 ni kandi ikipe ya Aston Villa igiye kuba yakira ikipe rero ya Bayern de Munich ku isaha y'3 ikipe ya Dinamo Zagreb ku isaha y'3 yakira ikipe ya Monaco kabisa akaba ari imikino rero ihari kuri uyu munsi kabisa rero akaba rwose rero ari imikino kabisa ikomeye kabisa igiye kubimanuka kuri uyu mugoroba rero Champions League izaba igaruka tariki 19 kabisa z'ukwezi kwa 10 izaba igaruka tariki zaba igaruka tariki 22 z'ukwezi kwa 10 kabisa rero aho hazaba hari imikino myinshi igiye ikomakomeye